Hello everyone, mwiriwe cyangwa namutse bivana murereye. It's your boy X Rainbow the fine boy. Are turi ahantu bita kuri Beirut. Twaje kuraba casting y'aba model. Bariko bitegurira Africa Fashion Week show. Like reka tubaramutse amatubabaze ibibazo bikeye mu byo twaje kubabaza mu byo twabateguriye. Like turara kuwa mbere dore kuri who is ready? Okay. Tugira izina gwe twagute. Hello. Selena Gomez. Selena Gomez. Yeah. Turabikora. Iyi ni BITV ramutse abakunzi ba BITV. Ndabaramukije cyane. Aba nitwa Selena Gomez. N'abakunzi ba BITV ramutse abakunzi ba. Okay. Abakunzi ba BITV ndabaramukije cyane. Okay. Yeah. Turamutse ubundi bro, what's up? So. Umeze neza micro? Okay. Bro, izina yitwa gute na? Ntwara kaza Guillermo kwe. Okay. Reka dutangure n'ibibazo. Ninde nangura kubaza? Nangure kubaza. Nangure kubaza ndi. Bohushaka. Bro, reka mere kuri we watubwiye ko izina ari gute? Ucugiga watubwira izina ryo kuri IG bazo gufollowinga like izina ryanje bangita Chizere Jean Borch gusa kuri IG bangita Banzinga. urashobora kuduza mikro gato. Bosch Marlon kuri IG. Guys, Bosch Marlon kuri IG giye kuri IG shumutora zihuse. So Bosch Marlon kubera iki wahisemo kuza kwiyandikisha muri ibi bintu? Cyatumye nza kwiyandikisha uno munsi yari donc casting evenement ikomeye cyane niyo ya mbere mu Burundi ashoboye kuronka casting ihuza ibihugu bitatu Congo, Rwanda, Burundi. Umva iyo evenement ndibaza na model atokwifuza kuza kuyipasa. Ego. Yeah. Wari umaze kuza nko umaze guca mu evenement nkanga. Maze guca mu evenement make cyane ariko akomeye. Urashobora kutubwira evenement zikomakomeye nka zibiri cyangwa zitatu bo maze gucamo? Bon, izikomeye navuga ko maze guca muri Burundi Fashion Week yabaye 2021. Yego, iyindi ni Urunyuzi Fashion Week yateguwe na Zoe Brands. Nizo navuga zikomeye maze gucamo. Yeah. Hama ugereranije kuraba uko wowe wiyizi cyangwa uko abandi bantu bakuze. Ugereranije kuraba aho wagiye urapasa wagiye urarengana muri casting. Bibona yewe eske urashobora kwihamahiga uvuga ati jewe nzo muri evenement ntegezo gutambuka. Ashobora kwihamahiga. Ubonye ingene vyagenze, ubonye abamode bagenzi bari ngaha. Bibona mu kibazo cya kangaye kuri no mwana. Mu kwishura muri ico kibazo vraiment ivyo navuga ati bizovana na jury. Kubera jury donc twabonye jury harimo n'abanyamahanga. Rero umunyamahanga ni wafise icaba yashimye. Sinokwishira ati bon ngo niyeshimiye cyane ngo nabitoye canke iki gusa ndize ko nshoboye. Bizovana na jury. Okay, turajena izina Marlon. Bosch Marlon. Reka tuze kuri na Selena Gomez. What's up? Sura kura musakandi. Ego. Urabereyo? Merci. Selena Gomez. Nitwa Selena Gomez. Kuri IG? Yeah. Selena Gomez tunga kabiri. Selena Gomez tunga tu. Yeah. Okay. Tu mu biharuro? Ego. Okay. Selena Gomez. Casting ndakubaza ibibazo ndakubaza nk'ico nakubajije nk'urya like kubera mese twamwahuriye muri casting imwe mese. Ego. Okay. Ubona ufise amahirwe angana gute uri kuraraba? Amahirwe sinovuga yuko amahirwe ndabyumva ko ndayafise ariko uri mu kufisa yani urumva ko ufise confidence muri yo? Ya confidence ndayifise ariko biravana nuko bashimwe cyangwa nuko ivyo bifuza. Havuye iyi Africa Fashion Week show muri ko muritegurira hari indi evenement wo maze kujamo nk'umu model? No, nabeshi ntanarimwe ariko ndabikunda cyane. Ariko urabikunda? Niyo mpamvu waje. Nahisemo kuza kwiyandikisha. Ndabikunda nje nogirwa amahirwe. Ko mu kwita Selena Gomez. Niko nitwa. Niko Be honest. Okay, abavyeyi niko bakwize Selena Gomez. Wow. Okay. Tuje ku mujina ngawe. Umujina wamenga afisa amasoni bro. You are model. Nukugira amasoni man. Izina yawe usubira ubibutse izina ryawe ryo kuri IG ubarabutse abakunzi ba BITV. Yo, what's up bakunzi wa BITV?
ku mazina yanje ni Arakaza Guillermo nkoresha umuhondogo kuri Instagram gute umuhondogo Guillermo ni iki kintu catumye wumva ko uza gupasa muri casting? Novuga yuko icambere na mbere mfise indoto yo gushika kure muri manikina. Ca kabiri nabonye hariho fashion week ihuza mu Rwanda abanyarwanda abakongomani ca muga why not jewe why not me Scripa why not natoja muri Africa Fashion Week? Nawe uravuga ati je negeza kujamo like usanzwe uri muri agence? Bon, za agence kidogo nabaye ndavyikawusha. Donc ubu uri gukora ku giti ciwawe? Okay. Ama ikibazo ufise urashobora kutubwira ni evenement zingaho maze kujamo nk'umumodo nka Guillermo? Bega izo evenement wazigiyemo kiri muri agence canke wazigiyemo uri wenyene nk'uko urugo? Bon, nari maze kuja muri evenement ya Buja Fashion Week yabaye muri 2020 ntihenze neza. Hama narigiyemo nka jewe nyene apana ku mutwe wa agence. Ugiye mwa wenyene? Bakuzi ba BATV mureko murabumva aba bajeni bararenze batambuka neza kandi nawe nari bakubwira kuberewe. I like your look bro. Fresh sana. Thanks bro, nakubaye. Tugaruke rero kuri nibutse izina. Boch Marlon izina rye riko rirancanga sana. Ushobora kutubwira muri manikina ufise indoto nyabaki uvuza kugera he muri manikina? Cyambere manikina umuntu ayikora, ariko imbere yuko ubanza kunyishura ni iki kintu manikina bimaze kugezako? Ni hehe hantu woba wamaze gushika iyo utaja muri manikina utari gushika? Ikintu cyambere muri manikina uramenyekana cyane. Okay. Donc iyo umenyekanye rero umaze kuja mu bintu by'ama-agence, iyo umaze kuja mu bintu by'ama-agence, donc uraronka ama-marché, ukamenyekana do plus ariko ukorera inoti. Muri ico gihe rero ndibaza ntushobora kuvuga ngo nta kintu manikina itaragu, gusa ni focus. Mu Burundi ntibiratera imbere ariko turizera yuko tubonye iyi casting ibaye, ndibaza turafise icizere yuko n'ibindi biriko biraza. Ariko nizere yuko manikina ari hano bimaze gushikana. Yego, manikina amaze kunshikana ahantu kuko ndafise nk'abastyliste bo hanze ubu basigaye banzi bashobora no kuntumako. Okay, thank you. Selena Gomez, wavuze ko ukunda cyane manikina. Okay, ni vision ufise muri ibi bintu? Bon, vision ufise namye ndabikunda kuva kera nkiri muto. Okay. Ariko je kubera gutinya cyangwa mbagira abagenzi bakanshi intege. Ariko nuzokinege. Bakambwira ko zibushe iki. Okay. Nkanaza ariko nkatinya je ubwoba. Bon. Ariko uno munsi wikuye mu bwora avuga ati je ntegere bwo. Ego byo muri casting. Nigeza hose. Bon, je nifuza gushika kure. Nifuza donc kwambikwa n'abandi bantu bo hanze. Nk'ubu marapap gacubona ati baraguhamagara muri Africa Fashion Week warenganye wo kumva gute bwa mbere? Ego nico cifuzo canje gutera imbere. Okay, thank you. Ngaruke kwa Armel bro rafise iyihe vision muri ibi bintu? Bega manikina bimaze gushikana he? Hari ahantu wowe umaze kugera utari kugera iyo utaja muri manikina canke hari ikintu wowe umaze kuronka utari kuronka? Bon, muri manikina novuga yuko ata experience nini ndo ndabifisemo. Tunyene ndifuza gushika kure, ndifuza kwambikwa na abastyliste bo hanze, ndifuza gutambukira amamarke akomeye Dior, Gucci. Ndifuza kubona nshitse Paris muri royaume ya mode. Ndiko ndatambukira amamarke nawe uvyumva akomeye. Nawe ba mode ukunda gukurikirana cyane b'abarundi canke b'abanyamahanga? Uwa mbere mu idol wanje Nyange Dikla Alpha Bigana. Abo nibo bantu nyene vuga ati je ndabakunda cyane. Ubwa mbere nayo kumvugisha abantu bari baje gutambuka bari muri casting.
n'uyu rero turi kumwe mwita Daniel. What's up bro? What's up? Banzira mutse abakunzi ba BITV. Ndabaramukije, nitwa Daniel. Yego. Daniel, kumenya no kuzana ibintu by'amasoni kandi ndakuzi kuri umugomotsi. Cyane n'amasoni wanje. I'll see. Daniel, uri mu modo, tukuzi mu modo ariko ngaha ntabwo twigeze tukubona mu modo, twigeze tukubona uri kuratambuka. Ariko ko twebwe dusanzwe tukuzi kuri mu modo like bivuze yuko uri mu bantu bari mu nteguro y'ibi bintu. Ubu turi muri casting igamije evenement Africa Fashion Week. Nimba nihenze nuko Grand Lac Fashion Week. Grand Lac Fashion Week. Ye ko namye mvuga amakosa. Grand Lac birashika. Grand Lac Fashion Week. Okay, naco mugabo. Ni navuga yuko nariko mvuga yuko wowe uri muri bamwe bariko barategura. Yego. Baseruka ngaha mu Burundi ko ni ibihugu mbe ni ibihugu bahajya bingahe? Bitatu, u Rwanda, Congo na Burundi. Okay. Grand Lac Fashion Week ide yavuye ubwa mbere twiyumviriye ukungene tuwukora bigafasha abamanike bo mu Burundi canke bihuza ibihugu vyerekeye modeling tukayiteza imbere ko turabona ko kenshi modeling yo muri Afrika umengo ni iracari nyuma gato umengo ni tuyiduza nkuko bikwiriye rero tuvuga reka dukora ikintu gihuza abamodo bo mu Burundi naho mu Rwanda naho muri Congo kugira ngo duheshe agaciro kandi fashion mu Burundi. Ngaha turabona aha turi kuri Beirut niho habereye casting. Mbega mu Rwanda muri Congo ni ibihugu bitatu hari u Burundi, u Rwanda na Congo. Mbega mu Rwanda naho bariko rabe casting ku munsi nk'uyu cyangwa muri Congo bariko rabe casting ku munsi nk'uyu cyangwa nabo bafise undi munsi baje bitegura. Mbega nahone ibintu byo bari kubera kogwa muri ivyo bihugu bibiri bisigaye. Ego nuko nabivuze bihuza ibihugu bitatu. Rero nkuko twakoze nga twege mu Burundi turapanga umunsi tukavuga ati umunsi niyo casting izobera. Naho muri Congo bagapanga umunsi wabo papa na programme baba bafise bakavuga ati ni umunsi runaka hazobera casting. No mu Rwanda uko nyene de même. Hama ahamanike bakazohura umunsi wa events. Ego ibintu bikagenda neza shosho. Okay. Watubwiye ko muri ko muragerageza kuduza aba izitala ziri mu bajene b'abarundi cyangwa mu bajene b'abanyafrika cyangwa mu bamodo like nkuko hobaho abaduza muziki abaduza dance ariko namwe muri ko mugerageza gupushinga modeling like ikintu ngomba kumenya ibi bintu muba muri ko muvyikorana mwenyene gufata ibihugu bitatu ukabifatanya mukagira evenement si ikintu coroshe. Mbega mu bijanye n'uburyo mbega ibintu byo byaraboroheye canke hari ahandi hantu babafashe mu mugongo nkuko bisanzwe nta kintu kigira coroha. Ego rero novuga yuko uburyo bunini cyane bwavuye iwacu me nawe witwaza ikintu ngo nje ndiko ndagikoresha n'ikibaho kuko no muri Congo nkuko novuga ati ariko habera ibindi bikorwa naho nyine bisaba uburyo canke mu Rwanda bisaba uburyo deje kandi nuko turi hamwe niba twese turazana ingufu tukazana uburyo bwacu tugashira hamwe. Rero novuga yuko sinokoresha ijambo ati badufashe mu mugongo ariko novuga ati uburyo tuko tubushira hamwe nko gushira hamwe tukavuga ati reka dukora ikintu nk'umuntu umwe n'ikintu kimwe nko kuba kumenya ingufu ziri hamwe. Ego niko novyita. Grand Lac Fashion Week mbega iyi evenement giba ari ryambere ibaye nimba atari ryambere izoziraba ku myaka ku kiringo kingana gute? Nkuko navuze ati ni ikintu twatanguye girisha agaciro kiduza impano ya donc ni ryambere mu gitanguye ni evenement ya mbere. Ego ni evenement ya mbere mais nkuko twavuze ati ni evenement ya mbere Jean ni nani ya mbere rero hazoza harazi ya kabiri ni ya gatatu nkuko bikurikirana. Rero igiye cyo kuvuga ati ngo izogaruka ryari na ryari sinogi precisa kuko urabizi ko uburyo iminsi yose ari bugorana kandi natwe turabona ko benshi muri twege n'abajene mais sizo zo ducinege ariko ico tubemereye nuko nkuko habaye première edition izoba na deuxième edition na troisième no gukurikira. Okay, yari casting ya Grand Lac Fashion Week ibirori nyezina ndavuga evenement izoba ryari hama tubwire ko dutumirira abantu bose bazize kuraba mbega bizosaba iki kwinjira niki kizosabwa umuntu azoshike muri kida kibanza ku munsi wa evenement izobera kuri Source Dîner izoba le 13 avril amasaha ni 17h
kwinjira rero tike za 10 000 pour simple, hariho 50 000 ya VIP, hariho na VIP couple ya 70 000. Ego avec na maboisson ari accompagné kuma VIP, hariho na tike VIP ya 100 000. Okay. Ego. Okay, Daniel tugushimire cyane ku mwanya uduhaye ku siguro nke uduhaye kuri ibintu twari twajemo kuraba kuri Beirut. Tugushimire cyane. Cedera abakunzi ba BITV. Murakoze cyane kandi karibu mwese bizoba ari show. Muzotangara kandi muzoryoherwa. Yeah, thank you bro.